que lors muvyumve nyamba mwarize mutize naho sikibazo ciwanje mugende mbaza abavyeyi banyu représenter activement la marque lors de l'événement spectacle interview ou autre occasion non spécifiquement prévu mais opportune. What the fuck is Murimish? Abantu muri Superbat ndaba expose me. How Kirikou ashobora kugenda meme no kuma evenement ayandi yambaye marke ziwanyu. Bajya bamufashe bari mu bintu vya tangawizi. Agenda muri tangawizi kwamamaza bajya bamuhaye amafaranga. Gute bonga mugenda ngaho ngo agende yambaye agapira kiwanyu. How Kirikou aza muri Capitol Garden Park le 25 December kuramukanya n'abana yambaye Superbat butamaye amabati ndabemerere mwaramaye amabati mwebwe. Kirikou mwegizija yuko ngo evenement yero yose ngo aze urumva Kirikou aje muri toilette yambare Superbat agapira aje gusoba yambare agapira aje kunya yambare agapira afatwe na diare yambare agapira afatwe n'umukoyo wa diare yambara agapira aje gutongoza yambara agapira aje gusasa ivyatsi yambara agapira aje kujya mugu yambara agapira no mugu na mugu Kirikou yambara agapira. Kirikou inbox yo umbarire ingene wewe wagiye gusinya ino kontra without you even gukontakta even why utambwa jije why utarondeye mu avoka umuri amahera makeya umubaze what kind of this fucking contract is not the little contract bala kwexport Kirikou. Oh Jesus abarire ibyo nzotuma abaribyo abaribyo muzotuma tugwe dusara munze ibyo toba turiko turabavugira abaribyo tuma turiko sinzi abaribyo gushaka how abaribyo murashobora kuba mufise imitwe yanyu nyambiraba uraba hehe kwitushobora gusinya kontra nkiba kakwitiriza narinzi yuko tuleka avane bazogira ino company wewe bakuriha amahera yawe ya concert nguri ufate ngo lojmana na patata sishobora how mutubwire Eka rero tuje kuri Kirikou eka tuje kuri Kirikou hama Kirikou ibintu turagira ya contrat turayivuga. Kirikou rero murabizi ibintu by'amakampani yo mu Burundi amakampani yo mu Burundi araza agashaka gufata abartiste nabi agashaka gufata comme si les artistes nibize agashaka gushaka gufata je sais pas uvimwaro twese twakubye uvimwaro nyamba twegabana wo mu gihosha twakuriye mu gihosha tukagira byose mu gihosha twese twakubye uvimwaro imwaro genda ubwira Imana wayi wavuye imwaro only bwira Imana wayi wavuye imwaro tuwe nibituraba wavuye imwaro nibituraba hama ikintu cyahabaye rero Kirikou aratwara imodoka babonye Kirikou atwaye imodoka hehe félicitations Kirikou bra 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 n'ubushenzi bwinshi ibiki bace bashaka ko Kirikou aba brand ambassador muriko muravyumva sawa Kirikou araba brand ambassador arasinyira 20 juru ngo muve
sinzi nagira mvuge nabi. Move contrat point ya mbere. Point ya mbere ivuga iti obligation de l'ambassadeur. Point ya mbere ivuga yuko produire une chanson publicitaire audiovisuelle en lien avec l'univers Superbat. Les frais de production, réalisation, montage et diffusion sont entièrement à la charge du client. Point 2. Ivugati publier 3 contenus par mois sur ses réseaux sociaux. Iyi kontra ntiyasohoye Kirikou, iyi kontra yasohoye abo muri Superbat. C'est pas Kirikou yamaye kontra. Dio kontra ndayimaranye iminsi nayihawe n'abantu bakorana na Superbat. Kwanza igami tuyitegute kubera ko bariko baradukenera ko kwanza sishaka ko bakenera muze ndusubire kubavuga kubera ko baca bakenera muze. Ariko ikindi bavuga des visuels, designer ou vidéos promotionnelles de bonne qualité fournis par le client. Un contenu original créatif, vidéo, format produit par l'artiste. Mutahure neza yuko bariko baramu exploiter tahura. Bariko baramu exploiter Kirikou. Muvyumve neza. Ngo participer à une tournée nationale de promotion de la marque Caravane organisée une fois par an Superbat dans plusieurs provinces. Muriko muravyumva none iyo Caravane y'entreprise yarayiteguye jamais ntiyigeze iyategura ntibigeze bategura iyo Caravane. Muriko muravyumva why batigeze bategura Caravane? Peut-être que des sides ya Kirikou, peut-être que des sides ya Kirikou ngo participer à une tournée nationale de la promotion de la marque Caravane organisée une fois par an dans plusieurs provinces. Numva Kirikou yabaga ikoresho canyu cyo kwama mwamurisha ngahe les 20 millions mwamuhaye Kirikou. Ça suffit pour un artiste. Waye utamuhaye 100 millions hama uwo mwaka wose Kirikou nawe uri umushenzi uri umuhimbiri. Ndakagarukako rindira gatoya attends d'abord, une indemnité de mission sera versée à chaque étape. De mission, c'est pas même ikintu basinye wavuge bati ikintu turagisinye azora mahera. Ngo transport, hébergement et encore encouragement. C'est pas même amahera bamuhaye yo par concert bamuhaye encouragement. S'il vous plaît, even jewe Nelly Nat umunyarusaku niwoza kumbwira ngo turaguha encouragement sindabemerera na gato. Nibibaho biratandukanye kuba brand ambassador no kuba umuntu yatsindiye imodoka, biratandukanye cyane. Kirikou wewe wakoresheje ubwenge butabaho, Kirikou wewe urimbwa urakava ngaho ureke kungora. 4. Assurer une communication fluide et professionnelle avec le client, être réactif et disponible pour les validations de demande. Kirikou bamusoma ma contrat day of day mwe muzokwipiyeja musange mwagize ingorane. Ngo fournir un point focal en cas de disponibilité prolongée. Sawa. Gatanu, autoriser l'utilisation de son image pour toute communication visuelle, affiche, panneau, vidéo, etc. pendant la durée du contrat. Oh my gosh.
ndindira ndagarutse turashasoma ngo fournir un point focal en cas d'indice sawa gatanu autoriser l'utilisation de son image pour toute communication visuelle affiche panneau vidéo pendant la durée du contrat. Ariko iyi kampuni murumva yuko combien de fois abakinyizi combien de fois basumba meme n'ababiriki iyi ni esclavage itabaho. Respecter les délais de livraison des livrables convenus. Maintenir un niveau élevé de professionnalisme dans le comportement, la présentation et la collaboration. Sawa. Représenter activement la marque l'or. Muvyumve nyamba mwarize mutize naho sikibazo ciwanje mugende mbaza abavyeyi banyu. Représenter activement la marque lors de l'événement spectacle, interview ou autre occasion non spécifiquement prévue mais opportune. What the fuck is muri mishenzi abarimo muri Superbat ndabatutse muri mishenzi exposa mid gute mwebwe ni bage yanjira iraguye hasi. How Kirikou ashobora kugenda meme no kuma evenement ayandi yambaye marke ziwanyu bajya bamufashe bari mu bintu vya tangawizi agenda muri tangawizi kwamamaza bajya ba bubeti bamuhaye amafaranga gute bonga mugenda ngaho ngo agende yambaye agapira kiwanyu. How Kirikou aza muri Capitol Garden Park le 25 Décembre kuramukanya n'abana yambaye Superbat mutamaye amabati ndabemerere mwaramaye amabati mwebwe no mwaramaye amabati wowe uri kuraza ngaho muri ko muravuga ngo evenement yose ngo Kirikou ngo aze yambaye ngo marke yiwanyu for which reason Kirikou aze yambaye marke yiwanyu mwebwe mwebwe Superbat gute Kirikou mwegzija yuko ngo evenement yose ngo aze urumva Kirikou aje muri toilette yambare Superbat agapira aje gusoba yambare agapira aje kunya yambare agapira afatwe na diare yambare agapira afatwe n'umukoyo wa diare yambare agapira aje gutongoza yambara agapira aje gusasa ivyatsi yambara agapira aje kujya mugu yambara agapira no mugu na mugu Kirikou yambara agapira no bye ndahejeje live murabasuma exposa mid imodoka yayihawe n'abafana mwe mwakeneye yuko aba brand ambassador nimushobora kuza muvuga yuko Kirikou meme no kuja muri toilette yambara agapira kanyu nibibaho ça ne se fait pas gutongoza yambara agapira ka Superbat ça ne se fait pas nibibaho bayi ndigiriye no mumbwire birabaho no reka dusome peut-être que muvuganeri n'umusazi mumvirize ngo inge gatoya représente activement la marque lors d'événements, spectacles, lors d'événements, virgule kimwe, spectacle bibiri, interview bitatu ou autre occasion non spécifiquement prévue mais opportune. What the fuck is? Moi muri bande mwebwe. Muri bande. Préserver la confidentialité de toute information stratégique ou sensible échangée avec le client. Kirikou abantu basoye zino kontra nabi wanyu muri the staff
muhagarike nayo wayo muri the staff shenzi ngo adopter une conduite conforme aux bonnes mœurs et éviter tout comportement pouvant tenir l'image de la marque mishenzi mwebwe nyene mwari yandagaje mwe mwashatse kumwiba Kirikou murashaka kumwiba Kirikou hinge gatora no I don't understand sisho kutaura wowe uri kuramubwira Kirikou ngo agende ngo ahantu hose agiye urumva Kirikou aje muri Capital Garden aze yamamaza Superbat iwanje ndabakatisha umupanga ntibibaho Kirikou agenda Funny Beach aze yambaye Superbat achagoma agenda avuga ngo Superbat my dear I think you are crazy ibintu bibaho Antuka even chat GPT nishobora kwandika contrat nkiyi nibibaho but the people banditse no contrat they need to go to circumstance to listen my dears the people banditse no contract they need to go to circumstance their brain to circumstance bagire nunzeye bebayita gute baita bagende ku updating ama brain yeah but I don't understand what kind of the fucking contract how mshaka kujana mukubwira Kirikou nenda kubaze ngo logement ngo ibindi bintu ngo tuzomubafasha ngo tuzomuha ngo amahera ngo agashiruka bute kwa Kirikou yanditse izina erega ikibazo kihari Kirikou nawe sinumva what kind umutwe afise Kirikou inbox yo umbarire ingene wewe wagiye gusinya ino kontra without you even gukontakta even why utambwa jije why utarondeye mu avoka umuri amahera makeya umubaze what kind of this fucking contract is not the little contract bala kwexport Kirikou. Oh Jesus abariri mzimo nzotuma abaribyo muzotuma tugwe dusara munzi byo twaba turiko turabavugira abaribyo maturiko sinzi abaribyo gushaka how abaribyo murashobora kuba mufise imitwe yanyu nyambiraba uraba hehe kutushobora gusinya kontra nkiba kakwitiriza narinzi yuko tuleka avane bazogira ino company wewe bakuriha amahera yawe ya concert nguri ufate ngo logement na patata sishobora how mutubwire Bana tuile muri mishenzi muri imbwa muri mibiri Bye. Kendi giri. Bye, kendi tahi. Nigiri. So guys, thank you so much. Jewe ndumiwe. Ikontra nibashubire kuvuga nyamba ino company shaka kumwe kumuduga nizo mwaka ubuduga izo banziki ibaza abafanati turamwatsi imodoka
nayo kuvuga ngo bamwaka imodoka nawe is impossible kuko mudugaye wawe n'abafana kandi abafana bazomuvugira cyo ndigiriye kandi ndigiriye kubera ibintu by'abasani byo bingeza ahantu inge gatoya etinere yambu inge so guys jewe narambiwe ngira ngende hama ikintu gihari tuzobisubiramwo ariko ikintu mwomenya yuko nuko ijya kontra mwayisomye muravyumva yuko abantu bo muri ijya kampuni n'aba escrocs, ce sont des vrais escrocs, ce sont des vrais manipulateurs kuko sishobora gutahura how abantu bazima bashobora ku acceptinga the kind of contract nibishoboka nibibaho. S'il vous plaît, notez bien, les artistes burundais, avant qu'on signe les contrats, allez engager un cabinet des avocats et allez mettre Mouvayo, genda quoi mettre Jocelyne, boulevard de l'Iproni, loin de Yajimbere, mugende, babahe les trous, babasigurire, how mushobora kumva ko mushobora gusinya des contracts, s'il vous plaît. Niga, what the fuck is this? How mushobora gusinya contract ngo ugiye kunya wambara umupira, gusoba wambara umupira, gutongoza wambara umupira, uri kumugura wambara umupira. I don't understand what kind of contract. Mweranutse kuri live, yanutse kuri live gute? Mumbwire ninde yanutse kuri live? Mwavuze lisharo, mwamuvuze cici yanutse gute kuri live? Yanutse gute kuri live ari mu gihugu ca Ndayishimiye? Mumbwire yavuze gute? You know why I don't need to give the fucking time kuri abo bantu? Ni kubera yuko jewe sishobora je vais pas me rabaisser. Sishobora kwishira hasi kubera yuko sometimes general babwiye I'm the queen of bears. Yes, I'm the queen of bears. 257 Buja Forever. Niko dada wa taifa. How nshobora kuringana n'abantu batagira even 5k followers kuri TikTok, even 2000 followers kuri TikTok? How? I can't, my dear. Go on Facebook. Join posting kuri Facebook. Gifise influence kigira more attention gusumba TikTok. Genda Twitter when I posted something. Gifise more influence. But the fucking TikTok ngenda gutukana n'abantu. No, my dear, I'm not the same level with our stupid people. I'm not the same. No. Nibagende bakuriting TikTok, sorry. Nibagende bakuriting Twitter, bagende bakuriting Instagram, and then ibaze tugire competition. Singunda ugira competition because I'm living my fucking life. Sishobora kugenda. Sishobora. Umuntu wese azonuka kuri TikTok. I'm the one ndazangangagira live. Abantu baba igihumbi n'abandi. Raba nk'ubantu barashe kugenda mfise abana 500 n'abandi. Ninde muntu ashaka kuzangagira live akaronka abantu nk'aba? No one. Wewe uri kuragenda ngao uri kushaka ngusha compete na the queen of best dada wa taifa. Come on guys. Ari ni mugare dutahe. Come on guys, is it possible how people bazoshora kutaura yuko umuntu yarabasize keep business. I'm not muri level yabo. Keep business. Social media sindi kuri their level. If now no musi wowe genda ngo uri kuragenda ngo gushakanira umuhambe
amabuye n'imisozi bizovuga bimvugire. You know why? Because jewe social media ziwanje ndazikoresha gufasha abantu twame dukora ivyiza kuko nituzi aho nituzi the future. So guys, thank you so much. Amanagira ndababwire yuko I hope muri 3 months nimundoge. I hope muri 3 months ndafise ama voyage gushika muri May Capital Garden Park tuzoyihindura ishusho tuzo twayihinduye. Rero nashaka ndababwire jewe mubonye ndababwiye ati nzogira live muri weekend, sometimes muri rimwe muri weekend nazo nafashe voyage nzobagirira ama live. Rero Yesu abahezagira bagumbire, ndabakunda cyane. Reka meze live kuko isaha yose irenga ndiko ndavuga umutwura ruha. Reka ngende muhira ntekane hama nanje ndabe yuko noruhuka, sivyo? Dumba gashino kanyoko uje gukora iki muri live yiwanje? Ikinono yana kinono dufise uzoza uronke twatundi tuzogira irindi supu. So guys, thank you so much. Ndabakunda cyane ngo kavyibushe. Hey Dumba, genda hiyo. Hama ibisigaye Yesu abahezagire. Tubandaye dusengeranira ariko ikinagira nibagire hinge gatoya. Inge umwananje rusaku rwanje gamana ruro rusaku hinge gatoya rusaku nani bagiye kubabwira ko twomubarira Satbi kakangu nakupenda sana. Satbi ejo rafise show muri Maribu. Mugende mushikikire Satbi. Ariko rero Satbi nakwita marangapi? Satbi gura mkorogo wirabuye kakangu. Tunapendana sana lakini uza mkorogo kakangu. Satbi gura mukorogo wisige wirabuye usha kuwa kicha wirabuye. So guys, Satbi afise evenement ejo muri Maribu badramati bazokwerekana isanamu zabo zishasha. Unfortunately sinaronse umwanya wo kumanuka. I wish to be there. Jewe namandu umuntu nshaka supportinga abasani. But murabizi yuko business is not easy to start a business. Ndi muri startup ya business. Ariko what I say, all the best. Ndabakunda cyane. Abari byo muri 257 ndabakunda cyane cyane n'abahungu n'abakobwa je sindabakunda kubera ko abakobwa no munsi arakwihakana akavuga ko mutigeze mu bagenzi mwari abagenzi akihakana ko wamufashije kandi waramufashije. But the best thing nuko imani ihari. So guys, reka ndabareke.